Shalom shalom abankurikiye mwese aho muri hose, amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yacu twese. Muri kumwe na Igiraneza Divine. Uyu ni wa mwanya mwiza Yesu Kristo yatugabiye wo kuvyukira imbere yayo iminota mike cyane, igiciro kinini mu nyonga z'Imana. Iminota mike dufata tugasenga Imana tuyishimira ubugi ba yaturinze, hanyuma tukayereka ibiri imbere yacu ko navyo tuba tuzi, tukayiragiza umunsi wose, tukayihamagara mu byacu no mu bacu, hanyuma tukaca tuyisaba ko ariyo yogenga ama projet n'ama programme yacu. Bamenyira ibanga rero n'abanyabwenge cyane, kuko buriya Imana iragukorera ibyo yisabye. Muri iki gitondo rero nkuko twama tubigenza, tugira twishimikize umurongo w'ijambo ry'Imana mu kugira dusenga Imana. Zaburi igice ca 5 turahera ku murongo wa 3. Haravuga ngo: Uhoraho, mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje, mu gitondo nzokwama nerekeza ugusenga kwanje kuri wewe nderetse. Kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyakibi ntazobana nawe. Abibona ntibazohagarara mu nyonga zawe, wanka inkozi z'ibibi zose. Uzohonya abanyabinyoma, Uhoraho yanka urunuka umwicanyi n'ingunge. Ariko jeho ubwinshi bw'imbabazi zawe buzonyinjiza mu ngoro yawe. Nzokwikubita hasi nsenge nkubashe, nerekeye urusengero rwawe rwera. Yesu nadufashe cyane. Ngo Uhoraho mu gitondo, haleluya, mu gitondo uzokwama wumva ijwi ryanje, mu gitondo nzokwama nerekeza ugusenga kwanje kuri wewe nderetse. Yesu nashimwe. Mwumvise mbega mu gitondo, isengesho ryo mu gitondo, kuvyukira imbere y'Imana mwene data bigira ikimazi gikomeye cyane gose. Abantu mwamenyira ibanga ryo kuvyukira imbere y'Imana. Abandi narababwiye abantu bazi ubwenge babahizi bavyukira muri nibatuye imbere yuko akora igikorwa ico cyose, akavyuka saa 11 cyane saa 12 akirukanga mu ngoro y'Imana, akagenda akabanza kumviriza ico Imana imubwira, akabanza agashira ubuzima bwiwe mu biganza vya Yesu. Kubera ndababwira ubundi umunsi n'amasaha 28, ariko ayo dukora cyane n'amasaha 12. Yesu nadufashe cyane. Akenshi amasaha 12 niho abantu baba bari active cyane, sivyo none? Hanyuma rero ayo masaha murumva ko ari amasaha 12. Ayo masaha ni menshi bene data. Ayo masaha babitsemo ibintu byinshi cyane. Ayo masaha niyo wewe nyene ubuzima bwawe ushobora gushirwa kwiherezo muri ayo masaha nyene. Ayo masaha ushobora guhuramwo n'imitego ikomeye cyane umwe Satani aba yaguteze, kuko Satani ntaruhuka, aguma agerageza ibintu biriya kugira ngo agirire nabi abantu. Yesu nadufashe cyane. Ayo masaha rero ni manini cyane. Umuntu azi ubwenge yishira mu biganza by'Imana. Umuntu azi ubwenge avyukira mu maboko y'Imana, akavuga ati Mwami Yesu Kristo, rero wagize neza kumvyura, none Imana nishize mu biganza vyawe. Mwami Yesu, ijisho ryawe ringumeko, ndakwiragije aho nja hose, tugumane. Yesu nashimwe cyane. Rero iyi jambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ngo abibona ngo ntibazohagarara mu nyonga z'Uhoraho, ngo kandi Uhoraho ngo yanka inkozi z'ibibi zose, ngo azohonya abanyabinyoma. Yesu nadufashe. Beneda, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Satani ni wese w'ibinyoma. Kandi hari ahandi hantu nasomye, reka ndahabasomere. Buriya icacu kubesha ni icaha gikomeye cyane. Abantu dukunze kumva icaha c'ubusambanyi, icaha co kwica, tukumva ni gwaha runini, ukumva ni gwaha wotinya. Ariko rero ndabereka ijambo ry'Imana ryanditse mu vyahishuriwe Yohana ibice 22 ku murongo wa 15. Handitse ngo inyuma hazoba imbwa. Urumva yene sizi imbwa tubona, izimbwa zifise amaguru ane zigenda mwijuru, izo mbwa ntizizoja. Hari agatabo nigeze gusoma ku mutima w'umuntu, hari handitsemo ikigeranyo c'imbwa ko ari ubusambanyi. Ikigeranyo c'imbwa, nimba bibiri yivuze imbwa ibivuze umusambanyi, ntibivuze iriya mbwa tubona igenda iriruka ikubwa ifise amaguru ane. Oya, ngo inyuma hazoba imbwa, ngo n'abarozi,
abarozi rero beneda, abarozi, abantu bakoresha uburozi kandi baroga mu buryo bwinshi. Hari abantu bakoresha uburozi bwica umubiri, hari n'abakoresha uburozi bwica umutima. Ngo abashakanyi n'abantu bakora ibintu pidiki, ibintu nyene bijanye n'ibitera soni, n'abicanyi. Murumva imbwa n'abarozi, murumva ivyo vyaha? Urumva imbwa, abasambanyi, abarozi, abantu bakoresha uburozi, abashakanyi, abantu bakora ibiterasoni, abicanyi, abantu bica umuntu agapfa, abantu bica. Ariko Bibiliya hari uwundi muntu yita umwicanyi, nawe nyene nzobubereka. Umuntu yanka mugenzi we, Bibiliya iramwita umwicanyi. Yesu nadufashe cane. N'abasenga ibigirwamana, twacaye mu vyahishuriwe Yohana 22 ku murongo wa 15, ngo n'abasenga ibigirwamana, abantu bikubita imbere y'ibishushanyo, abantu basenga ibigirwamana. Yesu nadufashe cyane. Kandi Bibiliya hari abandi bantu, hari ikindi kintu yita gusenga ibigirwamana. Ijambo ry'Imana muze muriga gusoma Bibiliya zanyu beneda. Ijambo ry'Imana, Imana izo zirabahishurira ibintu byinshi. Urumva ngo gusenga ibigirwamana, ukaca wumva ni ba bantu babumba igika, babumba ikintu c'ikibuye bakacikubita imbere. Hariho abandi bantu Bibiliya yita ivuga ko basenga ibigirwamana. Ugasanga mweneda urasenga ibigirwamana utigera wikubita imbere y'ikintu na kimwe. Ariko Imana idutabare. Reka ndababwira abasenga ibigirwamana nabo icarico. Mu Banyefeso igice ca 5 ku murongo wa 5 mwumvirize beneda, haravuga ngo kuko ibi mubizi neza yuko atamushakanyi canke igihumane canke uwifuza entre parenthèse niwe asenga ibigirwamana. Ariko Imana idutabare. Uripfuje tayari wunamiye ikigirwamana. Kwifuza vyonyene Bibiliya itubwiye ngo ubusenzi ikigirwamana. Ni ijambo ry'Imana ryanditse mu Banyefeso igice ca 5 ku murongo wa 5. Twari hano mu vyahishuriwe Yohana 22 naringiye kubereka gusenga ibigirwamana. Ukuntu Bibiliya idefinisa ikintu cose. Bibiliya irihagije bene data. Muze mufata umwanya musome akanya gato muronse, musome Bibiliya izobayobora muri urugendo ruja mwijuru. Tuzosanga twarashitse mu izina rya Yesu. No kuvuga ngo rero ngo n'abasenga ibigirwamana ngo n'umuntu wese, aba n'abantu bazoba inyuma. Aba n'abantu kuvuga ngo nawe uravyumva, imbwa, abarozi, abashakanyi, abicanyi, abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Mwavyumvise? Bibiliya irafasha abo bantu bose, ibashize mu gatebo kamwe. Abo bantu bose bazoja hehe? Inyuma. Yesu nadutabare. Icaco kubesha bene data, ibinyoma. Ugasanga umuntu araganiriye, ariko aravuga inkuru, ariko arashiramo utuntu turyoshe kugira ngo inkuru iryohe. Bene da abantu uri kurabibwira, nta n'ikintu biri bukungure, nta n'ikintu bari bugusigire ifatika. Basuvuga uti ngokeye ikirukuri, urabeshe gusa uragiye, uhomvye ubugingo, nta n'ikintu bikuzaniye. Hari igihe ubesha abantu bagasigara barumva ko wababesha. Ivyo bintu Imana yabinyigishije ko nanje nabihoranye. Nahora ntera inkuru ugasanga ndiko ndavanga n'utuntu. Imana iragenda iranyereka ububi ampleur y'icacu ububeshi, icacu ikinyoma, ibinyoma. Abantu b'ibinyoma babashize hamwe n'abarozi, n'abasambanyi, n'abasenga ibigirwamana. Yesu nadutabare. N'abicanyi. Imana idutabare. Yesu nadufashe cane. Twisubire muri wa murongo twatanguriramo. Zaburi igice ca 5 ku murongo wa 3 twatangurira ngo Uhoraho ngo mu gitondo ngo uzokwama wumva ijwi ryanje. Icoma buri gitondo umuntu w'Imana ukazuragira inyota yo kuvyukira imbere y'Imana. Kuko Imana ihibonye uvyutse, hajya ubwenge bukigarutse, ukabona nyene uragarutse, ucikangura. Reflexe ya mbere aho kuja gutora telefone, reflexe ya mbere akaba ari ukugira gute? Gusenga Imana, ukavuga uti Mwami Yesu urakoze kumvyukije amahoro. Imana irateka ugutwi ikumva ijwi ryawe. Yesu nashimwe. Dawidi yaravuze ati mu gitondo nzokwama nerekeza gusenga kwanje kuri wewe. Tureretse iki? Tureretse ubugingo budashira, tureretse ivy'Imana yatwemereye, turanareretse ko amasezerano Imana yatubwiye izo yashize. Yesu nashimwe.
ugomba kuvyukira imbere y'Imana ugasenga. Ariko ngo umunyakibi ngo ntazobana n'Imana, ngo Imana ngo yanka inkozi z'ibibi, ngo izohonya abanyabinyoma, hanyuma ngo Uhoraho ngo yanka urunuka uwo mwicanyi n'ingunge. Imana ngo yanka ngo umwicanyi ngo n'ingunge. Imana idutabare cyane. Uyu munsi rero ijambo turonse ntiryoroshe beneda, ariko tukomeje kwigishanya, tuzoza turafatana amaboko aka tuzoza tubona dushitse. Yesu nashimwe. Buri munsi ncoma mwene data ukazuragira inzara n'inyota byo kurondera Imana, byo kuzurarondera ibintu byonezereza Imana, byo kuzurarondera ukuntu worandura ugaca kure ibintu Imana yanka. Yesu nashimwe cyane. Kandi bukebuke tuzoza tubona tugezeyo. Haleluya. Yesu nashimwe. Reka dusenga Imana. Nagusaba mwene data aho uri hose, niba ukiryamye, nimba wavyutse, niba uri kuranyumviriza, uri gukora ibinabiri, uri kuritegura, ujane nanje muri iri sengesho mu mutima wawe, usaba Imana yo mwijuru igushire kure y'ikibi cose yankurunuka. Yesu nashimwe. Ukomeze usabe Mwemu Yera abe hafi yawe agufashe, kuko muri runo rugendo nama nababwiye bene data, nta muntu ashobora kwijana ngo azokwishikana atari kumwe na Mwemu Yera. Ntibikunda, ni ibintu impossible. Narabibabwiye abantu b'Imana, mugire umwete cyane rwose wo kurondera Mwemu Yera. Mwami Imana Data wa twese uri mwijuru, Data ugororotse, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, turaje imbere yawe kwa kundi utuzi mu bunyantege nke bwacu. Turi vyondo, turi umukungugu gusa, ntaco turi mu nyonga zawe. Mana Data wa twese uri mwijuru, tugusavye imbabazi. Ivyo dukora vyose bitaguhesha icubahiro, amaraso ya Yesu Kristo atweza dutunganye. Uhoraho umucamanza uturabiye mu maraso ya Yesu Kristo, ngo ntuheza ngo uducire urubanza rubi, ariko twita abagororotsi. Mana turaguhamagaye rero, turagushima cyane Mana. Ugira neza bugaca bukira, watugiriye neza twongera kubona kino gitondo. N'ubuntu bugeretse ku bundi watugiriye Mana, ntaco twari co nta nico twatanze. Mana turazamuye icubahiro imbere yawe, n'uhabwa ishimwe. Hanyuma Mana yo mwijuru, tuje imbere yawe rero Yesu, turabanyantege nke, ntaco turi, duciye bugufi Yesu. Turakwiginze uze mu buzima bwacu, uze mu bugingo bwacu, uyimugabo uganze ubuyobore Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwacu bugengwe nawe, intambuko zacu zigengwe nawe, ibyo dukora byose bigengwe nawe Yesu Kristo. Hanyuma Mana yo mwijuru, tukuragije ibiri imbere yacu, ibyo amaso yacu ahishwe, ibyo tudashaka kumenya, ariko Yesu Kristo urabizi. Dufata ukuboko mu izina rya Yesu Kristo, turakwinginze Mana ngo tuje imbere, imyuka mibi n'abadayimoni bifate miri mu izina rya Yesu Kristo. Utegura imitego yose umwa Satani yateze, usangangure imigambi yose n'imigabo umwa Satani yagize yo kutubwira nawe uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ushire kure yacu ibisitaza n'ibisamaza, ibigwisha byose ibyo Satani yocamo byose, kugira ngo biduhubishe inzira, ari abantu, ari abagenzi, ari abo duhura, ari ibyo dukora, mu izina rya Yesu Kristo. Udushire kure ibintu byose byoza bidutsitaza, byoza bitugwisha, kugira ngo Mwami wacu Yesu Kristo dushoboye kugenda muri runo rugendo rwawe, tuzokubone kuri wa munsi tutagira ubusembwa n'amarabara. Mwami Imana Data wa twese uri mwijuru, twongeye gusengera abantu bari imbere yawe. Hari abantu benshi Imana bafise ibinabiriya bibagoye mu buzima bwabo. Yesu Kristo, genda mu rugo rwabo, genda mu ngo zabo, genda ubakemurire ibibazo bariko barakubwira mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bariko baragusaba, kandi reka Mana niwe watubwiye ngo dusabe ngo tuzohabwa, kandi umuntu wese asaba yizeye ngo ico asaba ngo kizomuberako. Yesu niwe wabivuze, kandi ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe ntirizohinduka. Niyo mpamvu abantu bose ariko baragusaba, ndakwinginze ngo utege amatwi wumvirize ugusaba kwabo, hanyuma ubagirire neza, ubahibye imitima yabo yipfuza bijanye n'ibyo ushaka, bijanye na plane yawe ku buzima bwabo. Uzoba ukoze Mana Data wa twese uri mwijuru. Rero Mana turakwiragije, ukomeze ubana natwe, ubane n'abacu n'ibyacu. Mwami uturindire ibyacu byose aho biri. Mwami Yesu duha umugisha, ivyo amaboko yacu yerekeje gukora Yesu Kristo ubiha umugisha. Turagusaba imigisha, turagusaba amariba yo hepfo nayo haruguru, kugira ngo tugukore
bidushorere mwami Yesu Kristo twagukiwe tudafise ibi na biriya bitugoye mwami Imana data wa twese uri mu ijuru ikirushije byose ufata imitima yacu izirikira hera mwemu zacu zibandanye zibwiririkanya ni mwemu y'Imana maze bidusohoreze ivy'amahoro urakoze data kuvyumvise kandi kubikora ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo amina murakoze cyane Yesu abaho umugisha.